Ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'Uburundi mu yandi makungu. Nyemerera nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'ino ndwi w'igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'icenda h'umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi nunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu nunyemerere nkuhe mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho umwe wese adukurikira aherereye. Wowe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Congo, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse no muri Kenya, mwese ndabahaye ikaze ngaha kuri ino mboneshakure, ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu yandi makungu nko mu bindi bihugu bigize umugabane wa Afurika, mu bigize umugabane wa Aziya, mu bigize umugabane wa Buraya, mu bigize umugabane wa Amerika ndetse no muri Australia, mwese ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane. Ejo utegerezwa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibakusanyiriza amakuru aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, nko mu gisata c'inkino, mu gisata ca politike, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe zacu. Amajambo atangaje Perezida Ndayishimiye yarayashikirije ashitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Murigera mubona intare igenda yanitse amenyo hejuru, mugabo ifise amenyo akarishe. Murigera mubona inzara yazishize hejuru, mugabo ifise inzara zikarishe. Abivuze mu gihe igihugu cuzuye ibihuha vy'itembagazwa ry'ubutegetsi bwiwe ryoba ritegurwa na bamwe mu bamwegereye. Ese yoba yaraye ashatse kugabisha ibihangange bifise uwo mugambi mu kubibwira ko afise amenyo akarishe kubirusha? Perezida Ndayishimiye yashitse i Bujumbura ejo ku mugoroba inyuma y'iminsi 15 yari amaze mu rugendo muri Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umutekano w'ikibuga c'indege wari wongerejwe kurusha uko vyahora. Amasoko yacu mw'ikambi y'Igakumbu icungera ikirere DCA Active avuga ko kampu Gakumbu yari yiriwe imeze magabo. Aha aho ata musoda yari arekuriwe gusohoka. Mu mabarabara aho Perezida Ndayishimiye yaca atashe abantu barigijweyo. Bamwe mu batwandikiye bavuga ko kuva imodoka zimurerura zigiye kumuzana gushika atahe, ibarabara acamwo ryasa n'iryugaye. Ibi vyaheruka mu butegetsi bwa Nkurunziza mu kiringo ca gatatu. Perezida Ndayishimiye yatashe wenyene mu gihe yari yagiye ajanye n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Ava muri Amerika kugera mu Bubiligi bari kumwe. Kumbure ingendo zirabandanya ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu, canke bashatse kubanza kuraba uko umutekano wifashe inyuma y'ibihuha bimaze iminsi mu Burundi. Perezida Ndayishimiye yatahutse nyene mu Burundi inyuma y'inusu y'ukwezi yari amaze hanze. Perezida Ndayishimiye yari yasohotse Uburundi ku wa 10 z'ukwicenda 2023 agiye muri Cuba. Kuri uyu munsi ugira 15 yagarutse mu Burundi aje ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba agarutse akwije neza inusu y'ukwezi atari mu gihugu. Perezida Ndayishimiye akaba atahutse mu gihugu cuzuye ibihuha bivuga umugambi w'itembagazwa ry'ubutegetsi bwiwe, umugambi woba utegurwa na bamwe mu bihangange bimwegereye. Ivyo bihuha vyakomeye ku buryo ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu bwasohoye itangazo ryo kubeshuza ibihuha. Kubeshuza ibihuha ni ibintu bishika gake cane. Ku rubuga rwabwo rwa Twitter canke X, ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bwanditse buti: ku bihuha bigize iminsi bivugwa bikanahamagarira abantu ngo ico bakoze, ubushikiranganji burahumurije abenegihugu bose ko ata nzu iriko irasha. Amahoro n'umutekano ni vyose mu gihugu. Ntihagire uwuha agaciro ivyo bihuha bibasamaza, bumvirize gusa ivyo indongozi ziba zibashikirije.
ubwo bushikiranganji ntibwavuze ivyo bihuha ico bivuga n'iyo biriko birazanana. Kubeshuza ibihuha ni ibintu bishika gake cane mu nzego z'Uburundi ku buryo kubeshuza bica biha agaciro kanini ibihuha. Akarorero gatoya ni uko kw'igenekerezo ry'icenda z'uk'umunani 2020 isaha 8 zirenga gato, umuhanuzi mukuru yari ajejwe kumenyesha amakuru mu biro kwa Perezida Nkurunziza Willy Nyamitwe yasohoye itangazo ryasaba abantu kudakurikira amakuru yariko aravugwa mw'ibarabara. Ico gihe hariko havugwa ko Perezida Nkurunziza yari yaraye apfuye. Inyuma y'amasaha abiri gusa, umuvugizi wa leta yaciye asohora itangazo ryemeza ko Perezida Nkurunziza yari yaraye apfuye. Ako ni akarorero gatoya kerekana ingene iyo leta ibeshuje ibihuha ntinabitomore iba ivyemeje nyabuna. Gutembagaza ubutegetsi vyamye bitangurirwa n'ibihuha vyinshi mu Burundi. Igihe umwami wa gatanu Charles Ndizeye yatembagazwa muri Munyonyo w'umwaka w'1966, hari haciye hafi ukwezi havugwa ibihuha vy'ukutumvikana kwari hagati y'umwami n'umushikirangoma wa mbere Michel Micombero. Inyuma y'imyaka 10 haradutse ibihuha vyinshi vyavuga itembagazwa rya Perezida Micombero. Mu butegetsi bo bavuga ko Micombero yahejeje gusambura imirwi yose yari kwiyumvira kumukura. Ico gihe abantu ntibabona umuntu yokubahuka kwiyumvira umugambi nk'uyo. Perezida we yaguma ahumurizwa na bamwe mu bariko barabitegura nyene. Kuwa mbere Munyonyo umwaka w'1976, mu gihe hari hasigaye iminsi 28 gusa ngo hahimbazwe umunsi mukuru w'agakura w'imyaka 10 ya Repubulika ya mbere, Perezida Micombero yagiye abona umukuru w'ikambi yari ijejwe kumucungera, akaba n'inshuti yiwe, aza ku kirimba kumumenyesha ko ahejeje gutembagazwa kandi ko abasoda bamumutumye. Perezida Micombero ntiyatahuye ingene yakuwe ata n'urusoro na rumwe ruvuze. Muri Myandagaro umwaka w'1987, ibihuha vyarasubiye kwaduka ku bwinshi. Perezida Bagaza yategerezwa kuja muri Canada mu nama y'ibihugu bivuga igifaransa. Perezida yarakebwe kubera ivyo bihuha, arashaka no gusiba inama ariko haragondozwa. Imbere yo kugenda, Perezida Bagaza yasize asavye ko bamucungira uwo yatinya ariwe Majoro Buyoya yatwara igisata kijejwe ibikorwa vya gisirikare mu biro bikuru vy'igisoda G3. Vya bihuha vyahindutse ukuri. Perezida Jean Baptiste Bagaza aratembagazwa ku wa gatatu z'ukw'icenda umwaka w'1987 n'abasoda barongowe na Majoro Pierre Buyoya. Imbere y'uko Perezida Melchior Ndadaye yicwa ku wa 21 z'ukw'icumi umwaka w'1993, hari ibihuha vy'itembagazwa ryiwe vyari bimaze indwi zibiri. Iminsi 5 imbere y'uko ibara rigwa, Perezida yavuye mu rugendo mu mazinga ya Maurice. Uwo munsi ibihuha vyarakomeye cane ku buryo n'inzira umukuru w'igihugu acamwo mu kuja ku kirimba yahinduwe. Iminsi yakurikiye ibihuha vyagumye bikura, ariko haba n'abaguma bahumuriza umukuru w'igihugu. Ku wa 21 z'ukw'icumi umwaka w'1993, ibara riragwa, ibihuha bihinduka ukuri. Muri Mukakaro umwaka w'1996, ibihuha bivuga itembagazwa rya Perezida Sylvestre Ntibantunganya vyarasubiriye birakomera. Abamwegereye nawe nyene baramuhumuriza kugeza aho ku wa 25 z'ukwindwi umwaka w'1996, umushikiranganji wiwe ajejwe kwivuna abansi Colonel Firmin Sinzoyiheba yasoma itangazo ritembagaza Perezida Ntibantunganya. Ntivyigera vyoroha kumenya igihe ibihuha vy'itembagazwa ry'ubutegetsi biba ari vyo n'igihe biba atari vyo. Ariko ibihuha nk'ivyo ntibipfa kwaduka. Bikunda kuba mu gihe hibonekeza ukutumvikana mu bategetsi bo hejuru no mu gihe hari ishavu ryinshi mu banyagihugu. Ibihuha nk'ivyo ni ikimenyetso kitabesha ko hariho ingorane zikomeye zikwiriye gutorerwa umuti ibara ritaragwa. Ariko kenshi uwufise ubutegetsi ntaba yemera ko hari uwo kubahuka kumukura canke akumva nawe ata nyishu asigaranye. Ingorane Perezida agira nuko bamwe mu bizigirwa biwe haba harimwo abamubesha, mu nyuma agasanga barimwo mu bamutembagaje. Pacifique Ninahazwe ati ibi bihuha bishasha vyo bizorangira gute?
ati ico mbandanya kwemeza coco abavugwa ko bashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye nta neza bashakira Uburundi, n'ivyahuha vyoca bihuhuka. Imana irinde Uburundi bwacu n'abarundi bose. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru yariko aravugwa mu Burundi yanditswe ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe.